muri ayo matora rero tugiyemo n'amatora y'abashinga amateka n'abajenama ba komine ingene igihugu cacu gikoze mu mategeko gikoze ku buryo kigiza ico bita intwaro y'umukuru w'igihugu regime présidentiel bisigura yuko iyo udafise ico kirindi ibindi byose ugira biza nk'ubuhanuzi biza nk'ugufasha nk'akarero mu namashinga amateka akamaro k'abashinga amateka usanga ari gutora amategeko meza iyo bayahawe na leta canke gukurikirana ibikorwa vya leta ico kintu cyama kigoye kuko amareta yacu afise ububasha habwa n'amategeko burengeye urugero twebwe twemeza yuko igihe mu byanyi zokurikira ivyo bintu bitegerezwa guhinduka nico gituma rero mubona inamashinga amateka umengo zama ziriko ziraherekeza amareta twebwe rero nk'igihe abarundi bo twizera no kuvuga yuko ivyo bintu bine vya mbere tubishira imbere imbona kazoza nziza gutahura kumwe ingorane kwigisha no kwiyemeza ko tugiyemwo kugira ngo cakindi bari bamaze imisi bidoga muri buhingene mukuru y'ubu kuva akijaho yagumye yidoga ngo butungane ntibukora ibintu byose rekavuga ko bidakenda neza abantu bose bavuga nico dushaka ko kujya kwiyemeza tuduza mu rugero rwa politique abantu bashasha abantu beza abantu bagendera ku buntu ku bushingana n'ubugabo imico y'ikirundi ikomeye yerekana ko umuntu ayifise adasubira kuba umuntu yonona ivyo ari byo byose ngaho aho duhagaze.